turasubiye kubaramutsa mwese no kubaha yambu bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane ku mugabane w'abanyamerika, bari ku mugabane w'abanyaburaya. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuraca uja ngaha iburyo urafyona no ku kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane. Turi n'iteka n'umunezero wo kubashikiriza amakuru azindutse avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Baragira ati abasirikari bapfunzwe muhari mape Burundi. Shirahamwe mape Burundi riharanira agateka kazina muntu riravuga ko rikurikiranira hafi ibiriko birabera mu butegetsi bw'u Burundi, ibiriko birabera mu gisirikari c'u Burundi. Baravuga ko rero bahojeje buri umwe wese yaburiye umwana wiwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uyu muhari mape Burundi ukavuga ko kandi uhojeje abafise abasirikari bapfunzwe. Abasirikari baharurwa ku majana 5 bapfunzwe bazira kwishikana aho bavuye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umuhari mape Burundi ukaba uvuga ko uhojeje buri umwe wese yagizwe ko ingaruka canke yagizwe ko na konsekanse z'iyo ntambara iriko irabera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Barahojeje imbonerakure, abasirikari, aba ex-FAB, aba FNL, abavyeyi bavyaye abo ngabo baguye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, abavyeyi bafise abana canke abasirikare. Barahojeje kandi abana bafise abavyeyi bajanwe ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, umwanya n'umwanya bashobora kurasigwa muri ico gihugu. Mape Burundi rero ikaba ivuga ko ikurikiranira ibiba biriko birabera ngaha mu butegetsi bw'igihugu, bagasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye guheba ingingo yaciye afata yo kurungika abo basirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Baravuga ko rero hisunzwe amategeko abo basirikari cane cane abapfungiwe mu makampi nka police militaire, abavuga ko bagomba kumvirizwa hakisungwa amategeko n'ibwirizwa shingiro ico ritegekanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasirikari b'u Burundi ababa bagiye mu ngwano, ivyaha bashobora gukorera mu ngwano canke mu gihe bari ku butaka bw'igihugu c'u Burundi, ivyo vyose rero ngo bakaba basaba ko vyorebwa ko bakumvirizwa. Naho turaza kubabwira ko kandi umukuru w'igihugu ca gikorane kiriko ariko aratoza amahera abanyagihugu ngaho mu ntara ya Cankuzo. Abantu imyidogo ni yose ngaho muri iyo ntara, baravuga ko amahera bariko barakwa ari amahera menshi kandi ko bafise ikena. Ubukene burakomeye cane ngaho muri iyo ntara, abanyagihugu ntibabayeho neza. Bantaho nikora bariko barasaba ko ibiriko birakorwa ngaho muri iyo ntara, aho buri umwe wese ariko arakwa amahera, cane cane abakorera leta canke abafise ubuzi butandukanye, bo vyarabaye ibwirizwa, vyarabaye itegeko, ata muntu n'umwe afise ico akora atagomba gutanga ayo mahera. Abanyagihugu batanguye kuvuga ko umukuru w'igihugu niwe ariko aranyunya abenegihugu, niwe ariko aranyunyuza itunga ry'igihugu. Abanyagihugu bantaho nikora ibyo bikorane vyiwe vyo kuja gusenga no gushima Imana yakabaye ngo abitegura akoze mu kigega ciwiwe. Ni n'umugwizatunga, arafise aratunze kurusha abenegihugu. Bakaba bavuga ko rero ivyo ariko arabakorera ari ukubanyunyuza, n'utwo bari bafise natwo ngo batujanye mw'ivyo bikorane. Ivyo bikorane na bamwe bakabibona nko kubandwa, nk'uko
nk'uko bariko baragenda babivuga. Baravuga ko naho abakoroni bazanye imihango yo gusenga y'igikirisitu, ariko ngo ivyo umukuru w'igihugu yama yakoze n'umuryango wiwe ngo babibona nko kubandwa. Makuru ariko aragenda ava ngaho mu Cankuzo, bakaba bavuga ko rero ivyo Ndayishimiye ariko arakorera bene gihugu naho ari akamaramaza, ukubanyunyuza, ukubashukisha no kubahenda, akabatwara utwabo. Naho igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi cari carabaye akagumye, kuri ubu ngubu abenegihugu mu gisagara ca Bujumbura bariko barashima ko hamwe hamwe caciye kiboneka, ariko aho kiriko kiraboneka igipolisi nico kiriko kiragitanga, kuko ngo hari umuvundo nigana bikomakomeye cane, kuko kirarondegwa n'abene gihugu benshi. Amamodoka, amapikipiki n'ibindi binyabiziga biriko biratonda umwanya ku mwanya, byibonekeza ko hari imirongo minini cane n'akavuyo kenshi k'amamodokari, imiduga itandukanye. Ngo igipolisi kitabayemwo ngo gifashe, biribonekeza ko buhava bayigwanira kandi kuyitanga ntibice bigenda neza. Ico gitoro rero cari carabaye akagumye, biravugwa ko Pasiteri Habimana, uyu Pasiteri Nikobamye, uyu niwe bivugwa ko ashobora kuba yayizanye, nkuko ngo yaciye yemerera abarundi ko igitoro azokizana, ariko bamwe abatari bake bakabona ko igitoro kibura ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo ari ikena ry'amadevize, ngo kuko ngo ntago woca uja kugura igitoro mu makungu ngo ujaneyo amafaranga y'amarundi ku isoko mpuzamakungu, ngo bisaba ko ugomba kwitwaza amafaranga y'amadevize, amadolari, amayero, akaba ariyo mafaranga y'amanyamahanga ushobora kwitwaza mu gihe ugiye ku isoko mpuzamakungu. Ngo n'igitoro rero ngo kubura ngo ni ikibazo c'abareberera politike y'ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ituma ikena ry'amafaranga y'amadovize ritaboneka. Ngo amadovize yoba ahari, n'igitoro ntago cakabaye kiba ikibazo, ngo n'igitoro cokabaye gihari. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we iyo abajijwe kw'ico kibazo k'igitoro aremanga ko igitoro gihari, ngahubwo ngo bamwe ngo baba bakinyegeje kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi, abenegihugu bace bagumuka. Ivyo umukuru w'igihugu yaraciye yumvikana abivuga kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye agirana n'abategetsi n'abamenyesha makuru, kandi nabo batandukanye bakamubaza kw'ico kibazo k'igitoro, nivyo yaca asubiza avuga ko igitoro gihari ngo bagende bakivome, ariko iyo wagera ku masitasiyo y'ama essence canga dandaza igitoro wasanga ntaco baheruka. Akavuga ko rero ngo coba caranyegejwe, nk'uko umukuru w'igihugu we yagenda bivuga, ariko vyari ububeshe, kuko igitoro iyo caje kenshi kijabukana ngaho mu gihugu ca Tanzania ku mupaka wa Kobero, niho gica gituruka. Igitoro cinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi kivuye ku vyambu vya Dar es Salaam ngaho muri Tanzania. Umukuru w'igihugu rero bakaba bavuga ko agomba kwisubirako mu majambo yama yashikirije atandukanye, kuko bibonekeza ko ayo majambo agaragaza nko gutyoza no gusambura inzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Bakaba bavuga ko rero ivyo umukuru w'igihugu aba yatangaje ari akamaramaza, cyane ko biba vyibonekeza ko ari ibihushane. Ivyo vyose bakaba bavuga ko Ndayishimiye ariko ateye yama ari umubeshi akomakomeye cane, umubeshi ahenda abenegihugu, kandi ivyo avuga bikaba ari amajambo, ibikorwa bikaba ari ibihushane.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwako kantu kameze nk'agakengeri, hama amakuru dushikiriza ngaha kuri Kare TV azaje agushikira umwanya ku mwanya.